mupfaso erega ndakumva nibiki ntiwombarira none urumva karayita sabwe mushinga ntahe wanje urumva mu nyuma none ntiwombarira rega je ndakumva none ivyo uri kurambarira nibiki uzokumva kare yahora yitaba sabwe mu nyuma arakuyeko mu kirundi ciza utitavye sa canke sabwe basokuru ni waca witavya guhamagaye bakame ukaca witaba aca gusubira ngo bwe bisigura ko kare yitaba sabwe arakura ko sa akasigara yitaba bwe umva yakeya yose ikabira zimanganye rero umugabo rero muri ico gihe amaze kubona utakimuha zakeya ugize imana mbi rero agakorokera nk'ahantu ndabaye mwaramutse canke mwiriwe bakunzi ba BDUSA bivana naho muherereye cyangwa se biravana n'amasaha ko murakurikiranira ko kino kiganiro cacu nkuko mwamaze kuvyibonera rero kuri micro ni Brenda Kajol, behind camera ni Amos Kelly. So no musi rero twagarutse muri ca kiganiro canyu arico cacu ca kiganiro mukunda cyane citwa Love and Culture. Turi kumwe na Bakame le comédien. Nibaza yuko baramutse abakunzi ba okay mahoro neza canke mwiriwe bivanye naho muherereye peace nkuko yabivuze turi muri Love and Culture tukaba tuje kugira ngo tube turaganira namwe. Yes, turi kumwe kandi na Nadege nawe nyene ashobora kuramutsa abakunzi ba BDUSA. Merci beaucoup. So ndaramukije abakunzi ba BDUSA mwese. I love too much. Ubakunda bose? Ego cyane gose ndabakunda. Niba kugendera bazogukwera rimwe. Ndabakunda urukundo rwa rusange. Uzoza ubwa mbere ni wazoca kujana. Turi muri Love and Culture. Rero canke se ucite amour culture canke se mu kirundi ucite urukundo ni iki n'imico kama je sais pas uno musi rero twaje kugira ngo tubayagire kuri topic ivuga ati kubera iki kurenga ibigo biva kuki rero ndibaza twatanguye uti kurenga ibigo kubera iki kurenga ibigo like turiko turabona ni kibazo kihanze novuga isi muri iyi minsi ingo nyinshi zirasambuka zitanasambutse ngo bahukane hari abahukana nyene bakahukana bikagaragara hari abahukanira mu nzu gasanga umwe wese afite icumba ciwiwe hariho n'abatahukana ngo basepare ivyumba mugabo usanga mu mabanga yabubatse bitameze neza bivanye nuko umwe aba yibinuye hari undi yibinuye hari abakaza bahaje genre biva kuki nanaciye atwenga umengara cica bizika natubwire en fait novuga ngo hari ikintu mu bisanzwe ikintu cyose ntikizana ikintu cyose kirafise imvo n'imvano haba kuri kote imwe cyangwa kuri kote y'uwundi kuko urumva en fait novuga yuko umuntu kugira avane n'umugore wiwe cyangwa n'umugabo wiwe cyangwa yumva yuko yoja batorara mu cumba kimwe ndibaza yuko ivyo si ibintu biva kuzuko gusa hariho impamvu novuga ngo biba vyabaye biba biri mu impamvu iba yihishije nubwo abantu usanga hari gihe usanga bataba babizi ariko haba hari impamvu nibaza yuko bitoguma mutofata decision gusuko gusa atampamvu kubgawe bibaza ko iyo mpamvu yabari impamvu novuga yuko ituma abantu bamwe par exemple duhare kuri kote y'umugore abagore turafise oya reka nikuremwo ko ntarabumugore ariko none aho tokikuramwo hari umugani uvuga ngo abakobwa bose n'abagore ariko abagore bose sabakobwa mugabo uri umugore pasi umukobwa abakobwa bose n'abagore rero reka ntacerenze no umugore wande ya rero wandesi ufite rero ikintu uri umugore wa yo nakubwiye tuca dufatira kuri kakano ngo abakobwa bose n'abagore umugore wa okay nta kibazo nabandanye ikibazo nabandanye nacu je na mudomya aho acabesha ama ikintu rero gihari novuga ngo abagore bose cankwe twebwe abagore turafise ingorane imwe gusa ituma usanga twijajara
Brenda umuntu uramujana yahora kwereka yuko urukundo ari rwinshi cyangwa iki yaguha keya iki akakubwira twa tutambo bahora kubwira nyine tubane tumwohora uvuga nawe mugabo mushikana mu rugo sasa akaca yumva yarashitse akaca tangura ivyo ntibindaba narashitse mu rugo umugabo yashika agasika nko mu nzu akabwira ni sawa ni sawa ibaze vraiment antake ubwa mbere mubonanye ari yo bebe rero umugabo rero afise ukuntu afise ibintu amenyera muri we kandi rero ivyo bintu amaze kubimenyera ukabimukurako kugira ntiwibaze ko utagira ikibazo aca arabadesa ukuntu rero rwa rukundo wahora umufitiye yahoraza ijushu sava wiriwe neza akazi vyagenze gute ibiki ibintu nk'ivyo ariko kubera rero wishizemwo ngo urumva ngo tumaranye ngo imyaka 3 tumaranye imyaka narashitse mu rugo fise abana ngiziki cyangwa ugasanga bamwe usanga ubuhoho basigaye bigumara kuri WhatsApp akaguma ari uku umugabo nawe ikintu mu buzima arakunda umuntu amwubaha rero iyo ugiye gutakaza ico kintu cyo kutamwubaha arumva mu mutima hari abagabo bameze kubiri hari umugabo ashobora kukubwira jewe ibintu singisingaye ndabikunda ibintu ugira hariho n'uyundi byicira mu mutima akavuga ati okay nzosha ndondera ukuntu nza kurondera gwa rukundo ahandi rero bigatuma agenda kurondera babakobwa iki kugira basubire kumuha yake yahora ronka rero abagore bareke kuvuga narashitse mu rugo gushika mu rugo ça veut dire quoi ahubwo urukundo rwari kuye kuguma rugwira rero kugira yo kugabanuka bamuhekeya umugabo yamakundi icubahiro nyambashitse mukuri birato mwanagura mutuzi agiriki rero nyamba horo umuhakeya yimuye kwa kondi nyamba utahuru yimuha nyene amenyeye ko ari gisoda ni nka kujya yamenyereye ari gisoda ni gisoda nyene muko yamenyereye ko acigabanya acavuga ati eske na aburiki ona abagabo novuga yuko mu rugo bari yaranja basi mu bintu byose biba bikenewe akavuga ati jewe njejwe gukora iki tora byose mukari nawe ivyakeneye nawe ilfo ko bironka rero nyambare ivyakeneye ku mugore ilfo ko bironka kuko urumva atabironsa acaza kubirondera handi iyo ni ntuze imwe ya mbere mugabo hariho nabandi baba basanzwe ari yongeso yabo gasanga kuko abantu bose sico kimwe harabo sanga barabihoranye umva gucanamwe ari byo byabo ivyo rero abo oya nuvuga yuko ari nko kubahanura babihere cyane ndakunganiye gato kubyereje kuvuga ugashitsanga genre umugore amaze kugera mu rugo ntabacitaho kwitaho ni kuvuga ngo akiri wabo peut-être umusheri wiwe bagikundana ataramutwara yaja kumuraba sanga yoze asa neza yisize aka makeup ayisize utuntu tumota afisa amota neza utuntu nkutwo onye ariko gacu usanga amaze kugera mu rugo amusanga yiyambariye rwa rutenge ngira sinzi rutanameshe ugasanga bon yifatanye n'ukuntu tugarutse kuri Bakame turacari ku gituma umugabo arenga Ibigo turaja kuri kote y'umugore turacari ku mugabo Bakame wibaza ko byo babiva hutu je nka Bakame kwanza umbwiye kurenga Ibigo je nk'umugabo arenga Ibigo byarantangaza je dufate numvise muko muraganira na Nadege sinanatahura icyo muriko muravuga bamabivuga sidabitahura mukibivuze nca ndavyumva ivyo ari byo je rero urumva sinorinda kurenga Ibigo noca mu muryango guys je noca mu muryango bro none dufate par exemple Brenda numvise muko muravuga kurenga Ibigo mva no kugenduka dufate ufise umugore ukaja kuryamana n'undi mukobwa canke n'undi mugore atari gwawe umva kurenga Ibigo je narinzi yuko ari gufata ukurira urugo kwa mbere ugasimba gwa kwanza ukongera ukurira urundi zikabanyimba Ibigo naho yene birebire Ibigo birebire no siyese tugashatse kubivuga ubu ni kuvuga gutya Bakame wowe dusanzwe tuzi ko wubatse sivyo jewe aje sinubatse bon je akaroro je Brenda je no kuri sindubaka muganda ndafise umugore guys ndafise umugore n'abana babiri batatu tubatse none oya sindubaka oya bon narigeze kubaka ku Gatumba muga aho nimukiye sindahubaka ndacapanze sindagura parcelle nta n'umufundi araza muhiri wanje hama ngo ndubatse ufise umugore ntirubaka umugore ntiturubaka twe n'umugore vraiment kuko turacapanze rega nubatse ninubaka sinzosubira kuriha amahera y'inzu Brenda
mpamvu ndabihe okay basi urafise umugore Ego, umugore Rero, ndamufise, ku va. Kurenga Ibigo twariko turavuga ni nkuko wonya wowe urafise umugore wiwawe Yeah. ugaca wumva yuko woza no gupompora na deje nawe Imana ibindi. nivyo rero twariko turavuga byo babivaho Yeah, bon, en fait, Bagabo jao babikora, je ndavye ku bagabo jewe ntavyo nkora muga no udatunze inkarabona aho zitamase kandi turaganira n'abagenzi hariho umugenzi usanga nyene vyaranse mu rugo vyarakwancaraye sivyo. Par exemple novuga ko Nadege imbere nka vyose asa n'uwabivutse ku bagabo. Abagabo turi abantu d'abord turemwe extérieur, urukundo rwacu ruri hafi cyane. Umugabo nigiranya kujya kutwatsi urabona utwatsi twumye ucomeye ko umuriro twaka n'ingoga mugabo mwebwe namwe abagore muri intérieur ni kujya kwigisate urumva icarico cy'urukwi kiya kigigira cy'urukwi kinini bazi ntushobora kugicanisha akantu z'akampingo cake utamanje kurondera utwatsi udukwi duto twita ruguru batwita tuyabagara ukacutera teranya umuriro ugashira ku dusate mpaka umuriro kasivyo rero mwebwe biragoye kurenga ibigo abari ngeso umugabo cyari kuri kote y'umugabo abagore bacu bivuze so umugabo rero kubera urukundo rw'abagabo ruri hafi umugabo ahari hose aguma agomba kuryoherwa umuntu yamaryohewe rero biba bikenewe umugore abana kurya mukiri muri fiancé bavyita fiançailles bon nta n'igifaransa nimenyera data wanje dufate nk'ubu par exemple dufate umugabo arahamagaye ngereranye nka wa mama hari sivyo akiri nk'inkumi dufate genre akiri nk'inkumi akamuhamagara umusheri wiwe sheri sabwe mushinga ntahe wanje uravyo ariko aritaba sabwe mushinga ntahe wanje umva aho ni hakirushikamwo ntaramenya amabanga benshi muga please umugore amenyera mu rugo benshi si bose ariko gwanje ntari uravyumva gwanje ntari umva kare yitaba sabwe bukeye kabiri mupfaso erega ndakumva nibiki niwombarira none urumva karayita sabwe mushinga ntahe wanje urumva mu nyuma none niwombarira je ndakumva none ivyo uri kurambarira nibiki uzokumva kare yahora yitaba sabwe mu nyuma arakuyeko mu kirundi ciza utitavye sa canke sabwe basokuru ni waca witavya guhamagaye bakame ukaca witaba aca gusubira ngo bwe bisigura ko kare yitaba sabwe arakura ko sa akasigara yitaba bwe umva yakeya yose ikabira zimanganye rero umugabo rero muri ico gihe amaze kubona utakimuha zakeya ugize imana mbi rero agakorokera nk'ahantu genda n'imibo so ikintu gihari rero abagabo barakunda abantu bari presentable ona rero ikintu gihari nk'ubu umugabo basi kubera umuntu wese umugore naho yobasa neza ntibavuga ngo ku giti ciwe bavuga umugore wa naka umva mu bisanzwe rero kare niwe bari umutwe w'urugo umugabo rero ikintu gihari kubera rero yitirirwa wa mugore asa neza yitirirwa umugabo asa nabi yitirirwa umugabo rero nk'ubu ugasanga nk'umugore yitwagije ngo aramaze kuvyana nk'umwana umwe yahora yambara neza yahora bumva amota y'amagiziki akaca abona y'umwana amusovyeko agati none nakazima n'umwana wiwe nahaza gusanga nuka ibiki umugabo araza kubona biramushisha uko avuga ariko bikamushisha hari uvuga hariho n'utavuga ariko rero ugaca usanga umugore abifase nk'intaco rero hajya umugabo ntabifata nk'intaco ilfo rero kuba presentable nkuko umugore bamwitirira umugabo ifo ko umwerekana nawe yuko hari ico amaze vraiment rega Nadege umviriza je Nadege ndamufashe ndamwunganira nukuvuga mu bisanzwe abagabo benshi la majorité abarenga ibigo abakenyezi babo benshi usanga bafisemo uruhara simvuze ko ari mwese guys si mwese ariko so nanje mu bisanzwe navuze ko ari bose hariho abantu babikora neza nk'akarorero nk'ico wowe ariko uravuga ugasanga nk'umugore deja wamushikanye mu rugo kare yari umuntu yishira ku mwanya fresh nivyo umugabo ni warondera ibintu kugira ngo umugore agire birasika umwanya akaba ari muto nawe muririmbye yarabiririmbye umukobwa ndagongo nk'ifise umwanya wagasokozo n'ibindi unakabuye ko kwicamaga wumva ngo ubu ntavya kironka ariko
ariko mugabo ugasanga umugore arafise impuzu nziza umugabo yamuguriye ziri mu nzu agiye ku isoko gusuma akaca avuga ngo ngo none ngo ubu niho ndacareshwa ngo ntawe ukinjejwe urabyumva ngo ntawe ukinjejwe ako kantu akaca agenda isuti yarayifize muhira mugabo ibera akayirekura nk'amasogisi y'umusirikare agiye ku rugamba naho nyene zanikiye zimeshe urabyumva igerino nibiba bikenewe ko ari wese abibona wa mugabo azoteramira mu kabare baca bamubwira ati umugore wamusazishije n'urya vraiment bati ibera umenga ipima imetero zine ari umuntu usanga arinuze ngaha yogyonyesha umwana ari mu mugongo bijya rero utegerezwa kubika rijya nibanga ry'umugabo wawe nta wundi muntu aba akeneye kumenya faiblesse y'umugore wawe ahiri nta muntu aba akeneye kumenya akaba n'abandi uca usanga umugabo aratashe sivyo kare yari umva ijya keya rero niyo mbi ijya keya muha abagabo mu ntango mu ntango ugasanga yo no gufungura ntufungura atabonetse yo sheri oya narindi yo ntamike ni mu misi ya mbere kubiri utafunguye sheri narindi yo ntamike shusube mugabo inyuma y'indwi zibiri uko bigenda telefone yonyene mbewe utahaje ariko kare wahora utaha kare ubu rero uri mu bandi bagore ja ari no ku kazi hanigihe aba yarushe stress zamwishe cyangwa kumubwira ivyo bintu mukakare waramurindira canke naho tumurindira ukamuhake yatashe nimwe mutangura mwe ntimurimwo nimwe mutangura gutsitura urukundo ja ndiko mu gihe naho sawa twumvise ibishobora gutuma umugabo arenga ibigo mu gihe naho umugore nta kosana nta kintu na kimwe cyamuvuye ko yake yarayimuha nkuko bikwiye ariyitaho utuntu twose usanga tumeze neza ariko kandi umugabo akaruhira kuja kurondera pya hanze naho biba byavuye ko ivyo navyo sinovuga yuko hariho abusanga ari basindiye kamwe nakatama nikigwa ayo mazina baho afite Brenda ikindi naco burya niho bavuga ngo namabanga yabubatse ubuho n'abatubatse barayakora oya gutse tuko turavuga kububatse entre parenthèses namabanga umva ko kanu amabanga bisigura ko nibanga gihishije ntawuzi neza yuko wa mugabo kumbure atabitse nk'ibanga yihoreye reka Brenda hari abantu bihorera mugabo bahoranye ikintu hari umuntu ushobora kubona yuko arifata neza iki ariko ugasanga muri ya mabanga nyene yari bita amabanga ugasanga uko yahora yumva amushasaye ubu byaragabanutse rero akaca ahitamwe avuga ati kubera iki byagabanutse eske nahinduye iki umugabo aca yibaza mbese nahinduye iki naretse kumukorera iki point d'interrogation aho rero umugabo hari umuntu ashobora kuvuga ati ndabimubwire akabikubwira umugore ukavuga ati reka mpindure hari uwundi rero acanuma akavuga ati ndamwihoreye yashimye ko bigenda uko atagenda kugira iki Nadege yibukije abakurambere hariho n'ubundi n'ukuri hari n'abandi babikorera ingeso ari byo byabo umugore yabafata neza yareka ariko bikaruhira umugore ataca adakora ariko ico nibaza jewe naho byo babiva kwayo mabanga yabubatse bigatuma umugabo arenga urugo arenga ibigo cyo kintu cyo kurenga ibigo cy'isindacemera bigatuma umugabo ajya hanze barabinanga bakabisimba oya reka uri kurabita none ego basa ajya hanze rero nibaza yuko naho nyene ababikoreye ingeso kubera iki mu bisanzwe bakunda kuvuga ngo kuri gushira mu kuyaga kandi mu gihe mwamaze kubakana mu bamwamaze kubumwe nibaza yuko aho ubwo nyimba hari kitagenda neza oriyo yuko ucuja hanze kukirondera ico kintu hanze nibaza ko mwokwicara mugafata umwanya wo kuyaga nibaza Brenda reka ndakwereke nyuma y'amabanga tufate nk'umugabo wewe uri umugore wumva yuko hariho nk'ahantu petetre atagushikiriza canke wewe uri umugabo ubona yuko hari utuntu atagukorera hariho n'abandi bitwaza ngo amaposition ntumbaze nimwigishanye ayo maposition nyimba wabonye ko umugore wawe atayazi wewe yamwigishe canke nyimba wabonye ko umugabo wawe atayazi kandi muri ko murakora amabanga rega murayaga nyimba uwe uri umugore wumva utaraba satisfied ukavuga ati akoshere raba uhinyanyure canke nyimba duhindure narushe muri position tugira uku oya Brenda abagore murabapfasoni
abagore muri abapfasoni kandi ni navyo kenshi bibakwegera rirya jambo abapfasoni hariho akadome ngira bamize bakuyemwo kugira boroshe ikirundi bari kuvuga abapfanasoni nabikuye kuri ico uvuze ngo kabwire umugabo wawe ati sheri uku nuku umva n'ikintu naho ubukibona uri umugore uratinya kukibwira umugabo wawe rero niko kari uratinya kukibwira kuko utabwira umugabo wawe ati nkeneye ko bigenda uko nuko bagore muri ko muradukirana mwiyugurure mubwire mubarire iyugurure imagine kuko umwe ni waciye umugani mu kirundi ngo inkoko wanka kuyibagira uwawe bukeye igisiga kikayirya ku buntu sivyo urumva imagine n'umugabo wawe uratinya kumubwira hari mama bashiramwe amasoni umugabo no mubwira tubigenze uko nuko yoca abona ko ndi maraya no niwe wawe ufise utegerezwa kwiyugurura kuguruka ukamuha urukundo rwawe rwose akabona yuko vraiment atahandi hantu ashobora kuja ako kantu rero hari abagore nabo bitinya kubera bivanye abana nk'abajya abantu bavuga ngo urumva basi biyubara bakabona yuko umuntu amukoreye ibintu amwita imaraya abagore rero barafise iyo defu kandi batibagira yuko kumbura umugabo yari ashobora kuba kundi ikintu runaka ariko akaca yihisha akavuga ati yo hava mama mbona yuko ndi imaraya hari umugore nkunda gukurikirana mu Rwanda avuga ngo imbere y'umugabo wawe ifo gucika imaraya y'umugabo none uzoba imaraya pande kuko mumaze kubakana mukaba aba pasiteri cyangwa abapadiri cyangwa abajejwe inkunzeye bose bavuga ati mubaye umwe ifo ko mubaye rero ifo navuga ngo bagore n'abagabo bacika imaraya y'abagabo babo abandi nabo ibanga ry'abamaraya agomba yuko umuntu amusativeza komsa rero kugira erega n'umugabo arashobora kuryoherwa nyimba mwavuganye 50,000 bivanye n'ivyo wamukoreye akaguha n'ibihumbi urazi Brenda hari ikintu nibutse waruzi yuko umugore uretse abijijisha umugore niwe ntare ya mbere nico gikoko ca mbere gikaze kandi gikundana kandi kigombye gikora ivyo gikoresha umuntu ico gishaka nchini iki kintu kimwe ari mu patiri igeze kutwigisha ariko aratubwira ibijanye n'abagore ati burya nta mugabo numwe afise ububasha bwo kuja kurenga umugore atari wabishatse par exemple yavuze ati habaye umugore yagiye yahora agenda aririra abantu ati je umugabo wanje ni ntare muhira ashitse nukungu bitano kugira iki ntako nagize umugabo kugira ngo none nokora iki umunsi umwe acaja ku mupfumu sivyo agiye ku mupfumu acamubwira ati umviriza none umugabo wawe wifuza iki ati je nifuza yuko basi no muhindura akankunda kuko misi yose ashitse na makofi nibiki ntajamo nawe mutuvugana agize umviriza rero hariho umuti umwe wonyene kugira ngo umugabo azoca gukunda gushika gupfa acamubwira ati no mu muti jewe mbwira nta kintu na kimwe ntokora kugira umugabo wanje ankundesha umufuma cyamubwiye atumviriza ntiyashaka yumva nyene nawe nta muti yari kuronka wo kugihindura umugabo kuko mba imisi yose ashitse ari kungufu azicaci yamutuma acamubwira ati ndanya ariko naho uvuze ngo umuti ni yari yego bon abatanga umukundanya cyo yarazobumha je yarabe ko ndamukunda nibikunda iyo nibibaho aho fete acamubwira atumviriza numugana ariko ati uzogende unzanira amata y'intuzeye ikiya gikoko gikundi kurya intuzeye ibayita intare oya yari intuzeye ingwe tuzonzanira amata y'ingwe niyo nzo gushiramwe umuti uvanga kugira umugabo wawe aca gukunda umugore ati mana yanje je ndobigenza gute umugore yagenda ateka imitwe ati jewe kukuntu umugabo yandiye umutima ayo mata nzoyazana umufuma ati ndaguha umugore wabandagiye gupfa none azoza gukamingwe izocimurya umugore aragenda arabaga aragura impene arayibaga aragabagura imiranzi akayotsa neza akaca agenda hari hafi yabo hari ishamba ryabamwo ingwe akaca agenda ari ugiye kugira ayishiriye inyama kugira ngo donc iginyama arabingene yoyikama akagenda yangwe iroshe gusa akaca atazanyama ngaha kiruka yirutse yangwe ikazi gasanga hari inyama ngaha ikazitora ikaziga ikisubirira mu ishamba uko nyene azana acagira ubwoba yiruka iyo ngo muga nawe nyene hajya n'igikoko kirafise ubwenge umwiso irativa bati umuntu misi yose yamangemurira ni kubera iki umunsi umwe nzogende nta
rinze kuroha ndabe umuntu misi yose yamangemurira arazana inyama rero yangwe iraza pore wa mugore aratazanyama hasi arajugumira ati noneho karabaye ngiye gupfa niho rero wa muntu uzeye wa mugore yangwe iraza irajya zanyama iramwihweza arazana ukuboko kuri yangwe aratangura ayikora ko buke ingwe nayo irabona ko yamaze jare yirira inyama yabonye ko ari umugenzi umuntu yamayigaburira misi yose ahikorakora buke atangura kuyagaza yishiriryamira arayagaza ayagaje umwisha aratega ico yatwaye icomba arakwega amata makeyi abaho rero agenda pore yangwa ati n'umugenzi azokwama ngemurira inyama azanye ya mata ku mupfumu aramubwira ati rega ya mata ndayazanye ati mbarira wayaronse gute ati naragize uku ndagwaza irya mbere birangi rya kabiri rya gatatu rya kane rya gatanu ati ku munsi w'icumi nzi kwigomba inge kubera nama ndayishira inyama ngira nico gituma yandetse buke ku mwisho ndayikama wa mupfuma ati umuti nuyo ibintu wagize kungwe ari gikoko umugabo wawe niwe yakunaniye kubembereza kugira ngo nawe agukunde vraiment sha urumva umugabo umukoreye ibintu byiza ukabembereza tu nabo kubembereza turahejeje rero kuri kote y'umugabo impamvu arenga ibigo hama ku mugore naho kuko hariho n'abagore barenga ibigo ugasanga ni ikigore gikuze bagiye bitamwa abashukamami ariko ugasanga ariko arakundana n'akana afise umugabo wiwe ariko arakundana n'agahungu abagore barenga ibigo bazokwemera muko babirenze amaze gushika hejuru agira yururuka ivyo bigo akacata amazuru hasi acata amazuru hasi gukora na emission n'umukomedi badukure Hello guys. Ndabutakamje ntataratambye sinigaba ndagaburirwa utigaba ntiyigaburira gaburirwa no bumuganza banganza nimwebwe abafana banje murakavyare mu vyagize mu vyare mwavyaje yamaza nanje mvyine ivyiza vyishi byuzuye urukundo bibatahe banya kugira ijunja n'ijambo mukajanda mu banyu no mu vyanyu mukajanda nka se mujandi wa jambo mukarusha umuhoro kurarama no kuraramanga mwitonga tawe mutongana kuko imitima yanyu yaratongana usitonganuwe na BDUSA Media. Ndabasavye bakunzi banje bakunzi ba comedy ndundi kuri BDUSA Media mufyonde sabone ariyo subscribe hanyuma muce muja kugakengeri uhejeje gufyonda gakengeri ucubona uturavyo tubiri hejuru ico bita tute ucufyonda kuri tute uhejeje gufyonda kuri tute canke all bivana n'ingene ukoresha telefone yawe ururimi uyikoreshamwo uzoba uhejeje kuba umwabone wacu ibikorwa byacu vya misi yose uzocuhora ubikurikirana. Guys, hari abantu ushobora kuraba video ukayirabika kuryohera ukibagira gufyonda subscribe. None iyo udafyonze subscribe vraiment ngo udufashe kuduha iyo ntererano yo gufyonda subscribe. Ndakubaza ninagira urubanza wananiwe no gufyonda sabone nzoguterereza ikarato ya musteri uyinterere vraiment unanirwa no gukurikirana video yanje vraiment. Ibaze nawe hari nabandi rero uko aravye video acaja kuri subscribe ngo agiye gufyonda sabone no wafyonze rimwe bijya byose nakubwiye ugafyonda n'agakengeri uba wahejeje kuba umwabone wacu iyo usubiye kongera gufyonda uba widezabonye yewe mukama Bikira Maria mawe